abantu baca bahungira muri ba rumenyi kubera yagiye kwa muganga kuko ashaka kumva ufise ibyo bimenyetso agenda kwa muganga avura umubiri akarondera ubwo bubabare wumva akabubura muri bya bimenyetso dupimisha ubujyanye n'umubiri. Iyo babuze rero indwara batora benshi bahungira mu bapfumu abanagenda muri ba rumenyi. Aba ba rumenyi rero baca bakora iki? Wa muntu niba yagiye agwaye aca amwongerereza kubera aca amuzimiza gusumba kuko ibyo amubwira ntaho biba bihuriye n'ukuri. Hari n'abandi simvuze nabi byo gusenga, hari n'abaca bahungira mu vyumba by'amasengesho akavuga ngo genda mu cyumba kwa kanaka bagukora ko rimwe ucukira. Ndagize yambu ku bantu bariko baradukurikirana muri kino kiyago. Amazina yanje ni Atanazi Ngendakuriyo, nkaba n'umuhinga nanonosoye ibijanye n'inyifato, kibano n'amagara yo mu mutwe. Abankorera ishirahamwe Taxe, mu majambo yose ni Trauma Healing and Reconciliation Services, risanzwe rifise ihangiro ryo kuvura ikibano no gusasagaza amahoro. Nkaba ngomba kwishura ibibazo bifatiye inyifato n'amagara yo mu mutwe. Ikibazo ca mbere kiravuga ngo ni gute ibibazo abantu bacamwo mu gihugu mu kibano bikora ku magara yo mu mutwe yabo. Ingene umuntu yubatse nuko afise ibihimba mu bwonko, ibyo bihimba bihererekana amakuru. Iyo hari ivyadushikiye vyiza birafise igihimba cyo mu bwonko bice bigenda hama umuntu agatunganya ubuzima bwiwe bwa misi yose. Iyo hariho ivyadushikiye bibi birafise igihimba cyo mu bwonko birindiriramwo kugira ngo ntibihave bigenda bigifise uburemere kuko vyo hava vyonona amagara yo mu mutwe y'umuntu. Iyo ivyo bintu rero byadushikiye, mwashobora guhura n'intambara, mwashobora kurenganywa, mwashobora kubura biwe, mwashobora guhura n'ibiza, mwashobora guhura n'ibitandukanye, kumaramazwa, byo byose bidushikira. Ibyo bintu bibi byadushikiye, ico gihimba c'ubwonko kijejwe kuvyakira ngo kibirindirize kiraheza kikabibika. Iyo kibibitse rero si kugira ngo ibyo bintu bice bihaguma, biba bije kurindira umwe ko umuntu ashobora kurindira indege mugabo atayirindiriye mu ndege mbwa irindiriye ahantu. Ibyo bintu rero byadushikiye bikatubabaza. Iyo birindiriye birafise ikiringo bigomba kumara aho hantu. Iyo ico kiringo cabaye kinini canke carenze, ca gihimba c'ubwonko kiragerageza kuvyirukana ngo bije iyo byagomba kuja. Hama utugingo tumwe tumwe tumubiri natwo turaheza tukamera nk'utwankira ko bigenda iyo byagomba kuja. Bimaze kugenda uko rero ni ahantu bica bishika umuntu agatangura guhinduka mu nyifato, agatangura kugira ishavu rirerire atarihorana, agatangura kudatunganya ibikorwa vyiwe vya misi yose nk'uko vyahora, agatangura gutakaza umuhate gukora ivyo yahora ashoboye, agatangura kumva babaye kandi atazi icamubabaje, agatangura rimwe rimwe hari n'igihe haza ivyuririzi vy'izindi ndwara zo ku mubiri zigaragaza bitangura kuririra kuri ivyo bimenyetso, umuntu agashika ahantu afatwa na za ndwara mu kirundi bita ibisazi vyeruye. Rero ivyadushikiye bitatorewe umuti birafise uruhara mu guhungabanya ubuzima bwacu, no guhungabanya ingene umuntu yubatse mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ikibazo ca kabiri kiravuga ngo ni ryari twovuga ko amagara yo mu mutwe ku muntu muri rusange yononekaye, nibiki bivyerekana. Ibimenyetso vyerekana ko amagara y'umuntu yahungabanye yononekaye, bwa mbere atangura gutakaza umuhate wo gukora ibikorwa vya misi yose. Niba akora akazi akavyuka mu gitondo akumva ntakeneye kuva mu cumba, akumva ntakeneye kuva mu gitanda, hama agatangura ica kabiri acakurikiza kumva afise umubabaro ndenzarugero muri we utagira isobanuro, akumva mbega ku kazi
ndakaja ko kamarira iki, mbega ndakora kugira ngo nzoshikiye abandi baja. Aca atangura mu gifaransa kugira ico bita anticipation négative, agatangura gufata vya bintu yakunda bigatangura kumuhindukirira umururazi. Ikindi kimenyetso gikomeye gica gikurikira, aca atangura kwikumira wa muntu yarasanzwe aja mu manza, wa muntu yarafashikanye gukorwa n'abandi, aca gutangura kumva akunda kuba wenyene. Hama ibindi mu bindi bimenyetso aca agira nuko muri we haca hatangura kuza, hariho abaca babura itiro, hari n'abandi baca batangura kugira ubuzima butandukanye n'ubwo bari barimwo, ugasanga ntacumvikana n'abandi, ntacumvikana n'umuryango wiwe, ibikorwa umuryango wari umwiteze ko n'igihugu ntibikiri ko birakorwa nk'uko vyagomba gukorwa. Ikibazo kigira gatatu kiravuga ngo abarundi boba bivuza mu gihe bagize ibibazo byo mu mutwe canke bavyibuka ari uko vyanse gose. Ibijanye rero n'amagara mu mutwe biragoye cyane, umuntu ababara ahantu hataboneka. Iyo umuntu yavunitse ukuguru biroroshe ko yiruka kuraba umuganga, ngira ngo n'ikibano ikamutabariza, ariko amagara mu mutwe yahungabanye n'utugingo tutaboneka tuba turiko turakora uko tagomba gukora, nk'akarorero nk'inkabuzo. Inkabuzo iyo zitariko zirakora neza mu muntu, twita amaromone mu gifaransa, haragera ahantu umuntu atangura kugira ibimenyetso by'ihungabana, we yiyumva ariko adashobora gusigurira abandi, kandi n'abari kumwe badashobora kubona, ariko bikagaragarira mu nyifato. Aho iwacu rero ibijyanye n'amagara mu mutwe ni ibintu bitamenyerewe cyane kuvugwa, ariko biriko biraza biciye mu mashirahamwe atandukanye. Abantu baca bahungira muri ba rumenyi kubera yagiye kwa muganga, kuko ashaka kumva ufise ibyo bimenyetso, genda kwa muganga avura umubiri, akarondera ubwo bubabare wumva akabubura muri bya bimenyetso dupimisha ubujyanye n'umubiri. Iyo babuze rero ingwara batora, benshi bahungira mu bapfumu, abanagenda muri ba rumenyi. Aba ba rumenyi rero baca bakora iki? Wa muntu niba yagiye agwaye aca mwongerereza kubera aca muzimiza gusumba, kuko ibyo amubwira ntaho biba bihuriye n'ukuri. Hari n'abandi simvuze nabi byo gusenga, hari n'abaca bahungira mu vyumba by'amasengesho, akavuga ngo genda mu cumba kwa kanaka bagukora ko rimwe ucukira. Ugasanga wa muntu yarakeneye umwumviriza, yarakeneye umuntu yanonosoye iby'amagara mu mutwe kugira ngo amwumvirize amufashe. Baca bahungira muri ibyo vyumba, harabavayo bararemvye, barafatiwe na za ngwara z'akabonge n'izindi ngwara zamuje. Benshi rero ntibivuza bivuza batevye, ugasanga byaramaze gufata izindi ntumbero. Ikindi kibazo kivuga ngo ingaruka zishika mu gihe amagara yo mu mutwe atitaweho n'izihe. Ubwa mbere nuko ingaruka ya mbere nuko wa muntu yari asanzwe afise icyo amariye umuryango ntaba akibikoze. Icya kabiri, wa muntu ntaba agikoze icyo agomba gukora, gusa ahinduka charge cyangwa umutwaro ku muryango. Amafaranga bagomba gukoresha mu buryo bwo kubaho baca bakoresha mu kumuvuza, kandi ibijyanye n'izi ndwara zo mu mutwe zirazimbye cyane, haba ku miti n'ukugira ngo umuntu akire. Intererano agomba gutanga ku gihugu ntaba akiyitanze, kuko umuntu afise amagara yo mu mutwe yahungabanye ntaheza ngo atangera contribution canke agira icyo aterereye mu iterambere ry'igihugu. Hama icanyuma nuko umuryango ufise umuntu afise amagara yahungabanye nawe urahungabana, ariruka namwe mukiruka nkawe. Kuvuga ko na babandi bari bameze neza bagomba kugira icyo bakoze kugira ngo umuryango utere imbere, umwanya wo gukora baca bawufata kwiruka inyuma wa muntu yahungabana afise ibibazo, ugasanga umuryango wose waragiye mu bukene, mu gihugu gica gikena. Birumvikana yuko ibikorwa by'iterambere ntibiheza ngo bikunde. Ikibazo kiri kivuga ngo mufasha iki mu kibano n'igihugu mu gufasha abakitswe n'amagara. Ubwa mbere nko muri taxe ni ikintu cya mbere, iyo abantu batwituye bakitswe n'aya magara canke mu kibano, ubwa mbere turafise inyigisho zihimiriza abantu kwitura ubuvuzi. Izo nyigisho rero zirabwira abantu kuja kwivuza bitararengerana, kuraba ubuvuzi butararengerana. Icya kabiri, turafise inyigisho zifasha abantu kubaremurura kahise. Burya bijya bintu navuze byibika mu bwonko,
kugira ngo biveyo bijyeyo byagomba kuja bica mu kuvuga. Hari ubuhinga rero dukoresha abantu bakaronka ikibanza ciza cyo kuvugiramwo mu kibanza arivyo bita amasaro thérapeutique. Hama ikindi nuko n'abatwituye bafise biba vyamaze kwamuza turabaronderera ubundi buvuzi ibyo bita les centres spécialisés canke ubuvuzi buhanitse kugira ngo wa muntu ashobore kuronka ubuvuzi burenze ubwo turiko turamufasha. Hama ikindi kintu gikomeye cyane tubafasha nuko tubigisha ku bana n'ivyabashikiye, kuko jewe niba hari umuntu yankomerekeje akanyiba ndashobora kuba ejo ntarose amafaranga ariko nkabandanya mbana nuko kubura ayo mafaranga, nkabana nuko nibwe ariko nibiheze ngo bingire ko ingaruka mbi. Turabigisha ingene babana n'ikibazo kitabagize ko ingaruka mbi, atari vya bindi mu Kirundi bavuga kwiyakira. Mu Kirundi bavuze kwiyakira ni wa muntu yadugije ibiganza yavuze ngo nta kundi narapfuye nararangiye. Tubigisha ingene ico kibazo imbere yuko gitorega umuti babana naco kitabagira ko ingaruka mbi mu buzima bwabo bwa misi yose. Mu ndunduro rero ya vyose nagomba kubwira abariko baratwumviriza, abariko baradukurikira ko ari byiza ko twivuza hakiri kare, ari byiza ko turaba abahinga bize iby'inyifato kugira ngo badufashe bitararengerana. Ica gatatu ni byiza ko umuntu wese azi umuntu yahuye n'ikibazo umutabariza, kuko hari igihe bagera mu mwanya baba batacitabariza bafashwa n'ikibano. Mu gutabariza rero si umujana kwa rumenyi, si umujana muri vya vyumba, mu gutabariza no kumujana mu bavuzi bakamufasha kugira ngo ejo twebwe twize iby'inyifato turavuga ngo atamagara meza nta terambere, atamagara meza nta mahoro, atamagara meza nta bene igihugu beza, igihugu kiraheza na cone yashikirwa. Murakoze.